wa mugore we uwo mugabo n'ubandanye mwirererako uroza kwikangura ubundi musi arora yakubwira ko yaraye ku kazi ahubwo mukurira inkoni ku gashitsi je no kwigira ndigiri yo ugomba kurongora warose umukobwa byiza cyane urandyoheye cyane kabisa umagira ibintu nanjye by'abagabo Chérie, chérie, chérie. 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 Chérie ngaho. Chérie ngaho. Genda uhamagare abo mwari kumwe ubahamagare chérie. Genda cyari chérie wawe. Hewe, mbiriza nakubwira. Icyo wamenyaje, n'amafaranga ntashobora kugukwiye. Ukabuzanyaye, wasubira kuburara nk'uko waburaye. Urukundo rururarohayo uzanuwo mubakanye musangira ibyo mufise byose akakwihanganira mu bihe byose kugira ariyo naraharanye Mama ngira ntubona ko nanacereye burya rero ubutunzi nararanye narako nyine wiyaranye Yaje n'amahera sinzi yo kaza kukwira uyu munsi nyine nari nkumuye dufiriti nje ndagukundira mugore mwiza uriyaranye dufiriti nari nejo uzotujya ntangora yaje nuko arabanye nawe yaranze ndabiko hanakinishe sawe yaranze nyine arabe ko nayaronka umunsi nari nkumbuye dufiriti n'ukuri nasi nubona ko twari tumaze iminsi kurya umuceri ntacyo baza guhaca nibaja kw'isoko ku kazi murakaca nawe si sawa nta ngorane bayire urukundo rururarohayo uzanuwo mubakanye musangira ibyo mufise byose akakwihanganira mu bihe byose urimo urukundo rurararohayo uzanuwo mubakanye urukundo rurararohayo Iminsi yasinziriye cyane kuko yagiye ku kazi kamusezeye nakuzanira
shokora Hodang nga ako mamaraz. karibu. Mamaraz ni sawa. Sawa sana. Yego. Karibu kora gatoya. Murakoze. Apa ni hai? Yagiye. Saya nggak rendah. Asna wacu ubwenge kweli. Mama wenda kubazanya nk'ukanyisha urungano. Mamaraz. Umwana akerebutse cyane. Ndamubaza no kunyishura akanyishura nyene. Kana gahunda nyine nakagurukirije ibyakoze ibyo byago bihumura. Hewe mbe nyene ndakubaza umugabo wawe ubu yaratoruye ko mu minsi wahora undirira yuko ibintu bitagenda neza biri sawa kumwe n'umengo wasubiye gutaga Cyo tubanye neza ubu. Umugabo mwirereye kwasha naho washika. ko mubanye neza ni sawa kweri urambariye ni byiza n'ukuri naturura basha mba yarahevye gutaha ijoro sawa kweri ni byiza Ariko shantu byumva uko. Byavuye ku ahubwo tubane neza. N'amakofi yaragiye. amakofi yaragiyemo mwega ndumva byaciye kure sha cihoho ubu nariyakiriye asigaye ataha amasaha yishakiye mama wanje ngo ubuzi bwabaye bwinshi akishikira saa sita z'ijoro ngo nubuzi sha Uko nyene. Iyo ni intango. Akubesha ngo abari mu buzi. Uzorabe neza. Uko niko bitangura. Mbere ako kazi ka saa tanu y'ijoro. Menya baki. Sha. Uzoharabe neza aho hantu. Arashobora ko ariko arakubesha ari mu bandi bagore. Saa tanu y'ijoro. Zocunge neza. Wagiye mama. Karibu. Hano umushitsi wumva. Murakayazeye. ego karibu nawe ngo wicare Mana ni sawa. Karibu ndakagatoya wicaye. Shawe yakwere ndimo ndihuta sinicara. Ibyo nari nzi nkavuga akobwa kanje. Gasigare ngaha haraho nari ngomba simbire. nta ngorane naragumana na ka gahungu kanje bashina ko kakuze baje Ariko mama Brian ntugende. Ahubona mama Ravina ariko ndamuhanura hewe kumva. nari nishinze ngira gombe ndagende ndaka Umuhanura mu bikina. Hewe umugabo wiwe asigaye ataye saa tanu y'ijoro. Kakamubwira bari mu kazi. Unyumvire nawe ngo saa tanu y'ijoro waramuhebeye no kuvuga nakivuga naramuha karibu nyene. Ngo saa tanu y'ijoro. Ngo abari ku kazi. Abayibereye mu bandi bagore. Baromu gutwara. Aho rwo shabiriya. Yamuzuba nyara kuza kuza. Hewe mbwira rero saa tanu y'ijoro. Ukamugurira. cyane ndamureka nyine nkamugururira nyine kaba ari ku kazi ambwira bari ku kazi kaba kamubanye kenshi yumva sinoreka kumugurira kaba ari ku kazi Wa mugore. Uwo mugabo n'ubanda nimwirerera. Uroza kwikangura ubundi musarora yakubwira ko yaraye ku kazi. Ahubwo ukuri inkoni ku gashitsi. Je no kwigira ndigiri. ibintu bambwiye neza umugabo wanjye ashobora kuba yarankumye amaso ngo bari ku kazi
rero guhera uyu munsi ni ukumuhagurukira bijya bintu byo gutaha ijoro ngomba ndabimuhebeshe mpaka ku nguvu uyu munsi nyene singanamugaburira. mwene wacu karibu twari twarakubuze umaze iminsi myinshi utaza kureba yabaragukunda baragutegereje kuri urakoze cyane kuma karibu bazi ko namaheruka kera nanjye nari ndabakumbuye cyane ariko kwera maze ikindyoheye ujye warabyibushe ibyo bisabwa yuko ndagutembereza amama bakakubona bamwe wacu bakakubona bose mbarakubona kuva bagashingana ujye warabyibushe ukabamaraza kwiyoboza asiba imikeke ni myinshi ibisanzwe kabisa nubwo hariya tuba dufungura ariko ntakezi ndabyibona ari mu bisanzwe cyane. burya rero nagishashe uzi ko ya nka y'umusengo yabyaye yarabyaye kwere byiza cyane namba yarabyara numva n'umugambi yanjye biruca bigenda neza kabisa. umugambi ugomba kunjanga umugambi nyabaki grand frère ujya nubona ko nakoze ngomba kurongora yo ugomba kurongora barose umukobwa byiza cyane urandyoheye cyane kabisa ngira ibintu nanjye by'abagabo niyo mpamvu naje byamufashe gutegura urubanza. petit frère nta n'ingorane azi ko ari we muryango ofisi ntacyo tuma ntabigukorera ntabwo tuenda kwizera grand frère keretse udufaranga nabitse nta kindi kintu na kimwe ndakora. inzu mbamo naho ndaronka n'ibintu byo mu nzu sindabikoresha. urazi rero ihorere ibyo nzobigufasha ndazi ko bizohera mu kanya gato nk'ikibazo cy'inzu cyoco ndazi cyo inzu kizokugora kabisa aha ndahamenyereye akanya gato. murakoze cyane kandi nizere ko muzobimfashamo neza. ibyo ntugire ikibazo na kimwe nk'ibyerekeye byo mu nzu byobyo cyangwa natangorana afise umugenzi akorera kuri atelier ya Ariko nizeye cyane ibyo azobikora akanya gato cyane igiye. grand frère naryohewe cyane kwanza gusa rero ngene utuntu twa VIP zorabe nawe umufundi uzonyereka azoba ari seri cyane atashobora kutugwisha hasi. petit frère urazi ko ntokugayisha kujya abantu ho nyizeye nyene mu muryango bijya nzobigukorera neza afise umuntu abikora neza ibintu nk'ibyo nibyo yigiye wanashaka n'amashuri yabyo yarayaciyeho. urakoze cyane bishoboke byo uja tuhaca twaca tumuraba umuntu. urazi rero ejo tubanje kugendera hariya ku bavyeyi na bene wacu batemberana vya bitungwa ukaraba ca gitungwa ko cabyaye kumeze neza turoca ducaho uyo mufundi ubirabe ku bimeze nawe azoca kwibwirira ibyo ari byo.
Chérie, chérie, chérie. 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 Sheri ngaho. Sheri ngaho. Genda uhamagare abo mwari kumwe ubahamagare Sheri. Genda cyari Sheri wawe. Ndiko ndarota ibibaho ibihe. Chérie habaye. Chérie mbwira, hari ikibazo wagize ndakimenya ko mbona wahindutse cyane. Chérie ibintu sindiko ndabitaha ubu. Warabonye ko nakoroheye sha. Saa sita y'ijoro ngo Sheri ubyura umuntu yiryamye. Ibyo burimo byose narabimenye, gusa bizotinda biguhinyukanye. None koko ibi bintu ko ndiko ndabibona nuko nyene cyane ndiko ndarota. Sindi mwitiro. Aya sinibaza ko ari umutwe w'abatubanye neza. Byoba biriko biragenda uko. Vamos. Anda kutsingarara basi. Ubuzima bw'Umufundi. Paparabbi, ano mafaranga umpaye urabona yuko aza kudusumira ibyo turya. Mama Rafi, habaye ikibazo nyabaki. Ngo habaye ikibazo nyabaki? Ano mafaranga urabona ko noyasumisha saa sita no mw'ijoro. Mama Rafi, ko kare wahora wiyaranje. Ubu habaye ikibazo nyabaki. Kuva ejo ntaje. Nasanze umengo hari byahinduye. Mbwira nyambara ikibazo ufise. Ni hatari. Sigenda gukorako ukanyiko. Hewe umviriza nakubwira icyo womenyaje, ano mafaranga ntashobora kudukwira. Ukabuzanyaye wasubira kuburara nk'uko waburaye.
byinshi ubuzima bw'umufundi buragoye abafundi bahura n'ibibazo ambara kumengo uyu munsi ntumeze neza kandi warakora neza byagenze Yarana ingorane kuri ingorane nyabaga habaye ikiga mugeni ni kare ka muhungu we kuri umusore gashaho ngazi z'abagabo bimenya gashaho ganyambaro naho ndoba n'umusore ibintu bitameze neza n'abatubatsi barashobora kumenya ibintu bimwe bimwe badashobora kubitorera inyishu cyamugeni reka turabivugana akazi gahetse reka ndindire ntacyo uraza kumubwira ariko biranteye ubwoba kabisa ibyo bintu sasa urumva rero azobigukorera iminsi mikeyi cyane umuhaye avasi nta ngorane amahera atera yabigukoreye nta ngorane sawa reka tumurabe kandi usibye n'icyo noneho wanashaka n'amahera kubera utwawe nagiye waragutunguriza cyane cyiza cyane n'umugenzi wanjye sa reka twahashyize naho kuri uwo mutipe uramubona amahoro afise uwabohotse bose wandi umeze neza bose wari wampevye kuri hari haciye iminsi myinshi kabisa umugabo nawe ndakuzaniye akazi ntiwumva nanjye urazi ndabikora neza cyane oya nanjye namuzanye ndakwizeye kabisa cyo gituma ndakuzaniye uyu mutipe umukorera utuntu tumeze neza agomba kugira mariage undi umugenzi yanzaniye ambwira ko utwika ndibaza ko binkorera neza bose aho washitse kabisa isaro ububati ibintu byinshi kandi bisa neza basha nari korabesha kabisa zantire nturagiho ibintu bazinkoreye akagabaki kose barakoze nicyo saro nyene wayikoze nyene uyu mufundi nyene nije nayikoze bose ibindi byose wowe ugomba ko ndagukorera ndabikora neza nka kujya nyene yego kabisa namba ari wayikoze bari bijya bizini arashoboye kabisa basi bakubesha akijya gitanda warayeko uyu niwe yagikoze wabonye ari kimwe ndibaza n'uwa mbere mw'iyi ntara kabisa n'uyo nyene wakora ibintu VIP kandi kweli cyangwa mahoresha ibintu byinshi ngomba kurongora mangire mariage aho rero bose nta handi tugire dukorane yego kabisa mbara umwizigirwa reka ahubwo tunoce njya muri banki ejo cy'ingaruka ndamuha ku kazi we ntugire n'ingorane ejo tuzokuzanira amahera n'amabeye byose cyo tubigirako amahera ntugire ikibazo uri afise kandi mereshurira uzonzanire n'abandi Sharam ni hatari kweli
akazi kazona twiki dusigaye tugeza saa 5 tugikora akazi kweli reka shaje numva ndushe no ngaha mu maboko shaje maze n'imisi ntanikoma kwera hani hamwe hibana naho ujyamusanga bita ashanga ari kibazo kubyuka bukeye ahubwo kare hari ibintu wari wambwiye kuza kumbwira mwanya n'uyu nyine nibaza ata kibazo Mingo chinja n'ahandi hantu kweye nakuntu twobiyaga nejo kweye hafi kweye uko wigumizamwo ibintu niko bitera bikubabaza ahubwo byiza je mbona mengo wobimbwira ntobe ico ndagufasha burya uziko ndonka amahoro ari uko ndi ngaha ku kazi amahoro uri ngaha ku kazi bigenze gute shati kenisha uzi yuko ubu muhira ntashe izi saha dutahira umugore ubu yimbira ngo mandi mu bandi bagore niko ndabikubwira uko kwibaza yuko ndiko ndakubesha ariko ndazi umunsi waje kuntembera muhira nayo ko ari cyane none waramusiguriye uko akazi kameze ko bishika tugataha mu ijoro canke ni bya bindi abahungu canke abapapa bakunda kwigira abantu badashoboka ariko wewe uko ndaguze umuntu amengo ivyo bintu navyukora shati kenisha ntabwo nagerageje mu kumusigurira ariko ntabyumva na gato ubageze ku rwego rwo kundaza ubusa naso ako kantu urakumva ndahiga ukungene vyagenze kuko siko yahora ariko sindabibona neza shamu ndumva ntivyoroshe ubwo nta bandi bantu baba baramwinjiye mu ruhande ugasanga bamubwira ibitari vyo ngo abantu baba batwipfuriza inabi nabo baba sha ndabizi ariko nyine haragera igihe ntashe muhira numva amaganya yuzuye umutima wanje sha ndumva ntivyoroshe ariko kubera ndumva ni ukwihangana ariko gusa buke mukaza uragerageza kubimwumvisha yuko uba uri mu kazi ata bindi bintu uba urimwo ariko kamana reka ngende ndabe ko uyu munsi umugabo asubira kumusanga ku kazi nkasubira kumusanga ku kazi ibyo bambwiye bazoba barambeshe bizoba bigize kabiri ngende ndamusanga ku kazi reka ngende subire ndabe Sawa pokoknya. Bisa. Bisa aku taruh ngaha. Byagenda mvuga bw'iwacu. Jadi lagi sabun. Sabun. Oke. Sabun nyine niyo yarenze. Gusa kandi ndagiye. Nibaza yuko uyu munsi utaha kare hari icyo nashaka ko tuvugana. Genda. Sawa.
Ese nabishaka kuvuga umugabo atembaja unda ubuzima bw'akwisi amashuri wihanganiye ko kugaburira tumanze tuyage gatoya sheri manzi jana kwanza isakoshi ndakwakira utunzi kurisi kandi sheri wambaye n'urukofero jesi rwahirwa tuno tudrede twawe turandyohera n'ukuntu ndaryoherwa nyine ndiko ndadukorako turandyohera cyane kandi sheri nanagushimira nateze uyu munsi wawe utuzi dushyushye none mama rata aha rero wabonye ko ndi umwana mutoya uriko uranyiyetsa ushaka kugerageza kunyereka urukundo kandi nzi yuko ataruhari. sheri burya ni ibya kera byaraheze Byaraheze byahejejwe n'iyi burya narahendwa nishinze abagenzi babi bashaka kuduteranya abagenzi nibo bampenda rero nagenda gusabe no kurumba bari ndabizi narakubabaje cyane ya barampenze bana bagenzi babi wari umwana mutoyi utazi icyatsi n'uruhu oyashe kandi ibintu nk'ibyo nzi ko biba abagenzi bari barashobora kuba ndakwingenza nibaza yuko ntazosubira kumviriza amajambo y'abantu. Okay. So, sigizima witabo ariko umenye ko ingendo y'ubudifu kandi nta murundi azozakubakira cambe mubo mwamuvuka atari wowe ukoresheje umutwe yiwawe. Ariko naho ndabari umuntu bizavuye ku mutima kwenga basi maboko aryohera umutwe nga basi turara Abisezerano yuko ntazosubira kumviriza amajambo y'abantu kandi ndumuryohewe cyane. Yubakira urugo rw'iwanjye Abaduhenda rekane nawe twubake amashe tugomba gushyira amazi menshi kugira duce dufungura. koresha umwanya